Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Muri aka kanya dufise umushitsi imbere ya kamera muramubona. Je inyuma ya kamera ni Kubwimana Bibareye Batanzira Anko. Hanyuma reka tudatevye tumusabe atwidondore yongere atubwire ivyo yaduteguriye. Murakoze. Mwese abanywanyi ba Kibonobono, uyu munsi nanje ndi umunywanyi muri UNASCOKI. Nashimye kugira iki kiganiro, hariho igituma, impamvu nyamukuru nuko iri shirahamwe ryatanguye. Je naribonye ndi kure, ndaribona ku buhinga ngurukana bumenyi, numva ngize igishika co kuba umunywanyi. Hanyuma bintuma nsaba ko nogira ico mvuze. Nitwa Innocent Niyokindi, nkaba ndi umunywanyi muri Kibonobono kuva uyu mwaka uheze waratanguye. Natanguye kwiyandikisha ndi umunywanyi, nkaba ndi n'umurimyi w'ico gitegwa c'ikibonobono. Ndavye uyu yagize imbono canke visionnaire, yahereye kuri ico gitegwa naracumvise kw'ishuri twiga culture de ricin. Mugabo nasanze cari gitegwa c'introduijwe mu Burundi canke cinjijwe mu Burundi nk'igitegwa njabukamazi. Hanyuma mbona uyu yagize iciyumviro co kucagura kugira ngo abarundi natwe tugire ico twungutsemwo, ndabishima. Hanyuma ndabona ko yaguye, agiye no mu kuturonsa ifu y'ibigori, nayo nyene yayise Kibonobono. Ariko nk'umuhinga rero mu vy'uburimyi n'ubworozi, nabonye ntogenda ntavuze kuri iki cerekeye ibitungwa, izi nka yiyumviriye nk'umuntu mbona afise vision yagutse. Ageze ko turima ikibonobono, yarashimye nuko mu ndimiro twoshiramwo ifumbire, kandi hagati aho yaravuze ko ni vyiza ko nk'abadandaza amavuta, hariho abavuga ko batoshima ko ari amavuta yagiyemwo ifumbire, ico gitegwa cafumbijwe engrais chimique, ico twita ifumbire y'ikizungu. Hanyuma aravyiyumvira, mbona ko yagiye kwiyumvira ubworozi bw'inka. Izo nka rero ashatse ko twebwe tworora nk'abarimyi ba Kibonobono, dushobora no gusagurira iyo fumbire tukayiha ko n'abatari abarimyi ba Kibonobono. Ariko twasanze mu buhinga twokoresha bwose bwo kurima hakenewe ifumbire isanzwe, ifumbire y'umwavu, amase y'inka. Nanje nabonye ko nomubwira nti reka tuvugane nk'abarimyi b'ikibonobono, ivyiza vy'ayo mase twita ikirundi canke amase asanzwe, ariyo fumbire tuzoronka duhawe n'izo nka. Narabonye metropole nka zose ziramaze kuronka inka zose, nivyo mvuze kuko sinovuga ngo ngo ndazi, narakontroye, narabibonye ko ari metropole zose, ariko inyinshi ziramaze kuronka inka. Jewe nohanura nk'umuhinga w'uburimyi n'ubworozi ko twogira inka z'amashuri zimbagwa.
kuko izo amashuri ubwa mbere ho ni inka zigwiza amase vuba. Ikindi naco nuko nkuko atarizo tuvukisha arizo tugura ku borozi bandi, twozigura zimaze kugira nk'imyaka 3 hanyuma tukazigaburira nk'abazishiramwo ibinure, nk'abazivyibusha kugira ngo zije ku isoko kare, hanyuma umworozi wacu wa Kibonobono akagura izindi ariko yamaze kuronka umutahe kuri za zindi za mbere. Impamvu ya mbere ni iyahe? Impamvu ya mbere nuko zica zitwara uburyo buke mu kuzivuza. Igihe woroye inka imara amezi 3-4 iwawe irikirarya neza kugira ngo yongere ibiro. Inka twogura ni inka zoba zimaze gukura ariko zonze zifise aho ico zibuze, twebwe tugaca tuzigaburira kugira ngo zungure ibiro, tuzigurishe zaduhaye amase kandi zamaze no kunguka amafaranga. Inka mu bisanzwe irya ubwatsi bwinshi gusumba izindi ndya. Aho muri Kibonobono turakora ifu y'ibigori, kandi ifu idasanzwe ni ifu iba ikoboye. Imaze kuba ikoboye rero hariho ivyo bita son de maïs, sinzi mu Kirundi uko novyita, ariko iba ari mu bwoko bw'amaturuto. Iyo son nk'aborozi turi muri Kibonobono dushobora kunayironka vyoroshe. Mbwa ntitwokwibagira ko ubwatsi ariyo base, ari bwo bwoba bwinshi, maze iyo turuto tukaza tuyongerako nka supplement, inyongera kugira ngo habeho akarusho. Ico gihe rero amase yoba twoba twaronse canke tuzoba twaronse muri ivyo bitungwa azoheza adufashe kandi kurima vya bigori biduha ifu, kandi no kurima ca Kibonobono cacu. Nizera ko rero abantu canke abanywanyi ba Kibonobono cane cane nibo ndiko ndatumbereza ko iki kiganiro uyu munsi, kandi ndibaza ko n'abatazororeye mu mashirahamwe bashobora kuba banazoroye iwabo, kuko rigaruka kuba ari iterambere ryacu. Igihe umunywanyi wo muri Kibonobono yiteje imbere, natwe turahagirira n'abandi banywanyi barahungukira, kuko azokuguruza konte muri Agrinova kandi azoshira n'amahera y'imitahe muri Agrinova, kandi azoshira n'imitahe yunguka muri Unaskoki, muri koperative Kibonobono. Hanyuma nababwiye umwanya inka zimbagwa bazangresa canke bazishirako ico kinure ni amezi 3, abaye menshi akaba 4. Ku bworozi rero uyu munsi niyumviye kubaganiriza kuri ivyo bikeyi, nizera ko hanyuma nzoheza nkagura nkababwira kuri kimwe cyose. Murakoze.